Jeshi la Polisi Tanzania limepata taarifa za watu ambao sio raia wa Tanzania kuwa wameingia nchini kwa njia zisizo rasmi kwa nia ya kufanya uhalifu ikiwepo vurugu. Bagenzi nize komezeleza kano kanya tubashikane mu gihugu cha Tanzania ibyo tugiye kubabwira niyo tugiye kwerekeza. Tanzania yego benshi bari babizi ko kino gihe hari migumuko itari mike noneho kandi yakiyongera koko Samia Suluhu Hassan president wa gihugu aherutse kurahira. Mugabo hari ibijanye n'ibindi byo kwitega inyuma y'ibyo byose. Murabona aho mu ndahiro ziwe yavuze ati jewe nagiye gufatikanya n'abanyatanzania kino gihugu tugiteza imbere tugishire ku murongo. Ati ngiye kwifadikanya namwebwe abene gihugu ba Tanzania kino gihugu dufatanye kugiteza imbere. Ati abakigwanya ababomora ibintu byubatswe ku mamiliyoni n'amamiliyaridi navuga ibikorwa remezo atabo nibo bansi ba Tanzania. Kuvuga rero abamaze kwitwa bansi baba bagiye kugwanwa. Ariko ico ngiye kuvuga ngaha ndacerekeza ku barundi bene wacu. Barundi bene wacu. Ubona ko nanje ubwanje umuryango mvukamwo hariho bene wacu bari yabavukanye umuryango w'amaraso bari mu bihugu byinshi bitandukanye kandi ibyo no ngaha mu Burundi tubafise abanyamahanga bava mu bihugu byinshi bitandukanye. No kuvuga ko tujya gusubira mu mahanga ubumenyi imitahe muri make kurondera ubuzima. Abarundi rero bari muri Tanzania akanya nakanya bashaka kugira ikibazo umuti gute. Inyuma ko Samia Suluhu Hassan arahiye ko giye kuyobora kuri inshuro y'igihugu ca Tanzania, barabonye benshi baramukeje imbere agashimirana nyirishubera umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi cyane. Kandi mu kibuga ko Tanzania yamanye ubucuti n'u Burundi subu gusa ni mu myaka ya kera nyira kuva kuri bagirisi nyire hose. Donc abagihaye independence bagwa gasore cyugiye kumure bari inshuti bari abantu bayaga iyo berekeza ibihugu. Ariko bagenzi Tanzania n'izindi ntambara zagize mu bindi bihugu byinshi bitandukanye n'u Burundi burimo nayo bisa nkaho bwari ubuhungiro bw'ibihugu bitandukanye. Rero nk'izi za Uganda nemerewe n'abakenya bagiyeyo, za Zambia, abanyekongo, abanyarwanda benshi natwebwe abarundi benshi. Mwibuke ko no guhagarika intambara kuko abarundi amasezerano yabaye yarusha muri Tanzania nyene. So mugabo rero reka tuvuge kuri kino kintu inyuma yuko abaye rigerahira umuvugizi w'igipolisi abajejwe umutekano yarashize ahabona itangazo yuko isinzi byabaje bari kugira imigumuko ko atari abanyatanzania. Byumvikana ngo abanyatanzania barakunda igihugu cabo bijye ntibo bigira, ahubwo n'abantu bagerewe baje kubikora ari abanyamahanga ngo bace barashikayo bikoresho turimo duto twa hato na hato ariko bagamije gutera imigumuko. Ibyo akavuga ati abanyamahanga nabo bagira bakoregwe ko cyane kubera ko ico kintu nyene badatahura abantu baje ngaha gute ukora iki. Okay, muzi nk'abantu numvise muri mitangazo. Donc reka cyane nabacishizamo iyi video mu byumve kubumva ururimi rw'Igiswahili muravya kubyumva muri aka video gatoya. Ariko ngo abamotari bari muri benshi bagize ijya migumuko kandi ngo abo bamotari benshi n'abanyamahanga. Bagenza hati tutabeshanya abarundi barimo sinzi ntitubeshane abarundi barimo b'abamotari si benshi. Bivuga ko bimwe ngo navuga ni uje ntakeza kimigumuko bagenzi, ntakeza kinambara murantunga batabibona kumwe nanje. Ariko je nzi ko ibintu wobushigira zitoshikira ariko nuko iyo bije hateza kuba inzira karengana. Nk'ubu umurundi yasize agurishije utuntu ugira yironke n'agatike ko kujayo cyangwa wasize umuryango usezeranye ati ngiye kurondera bagenzi tubeho, ngiye kurondera kugira umupfasoni wanje mbone ko abayeho neza, ngiye kurondera kugira mbona abana ko biga. Uwo muntu ageze hariya baca bamutamugasho ngo ni wari kuragira imigumuko. Urumva bagenzi. So
iki sinzi neza na gute umuntu yobikwepa mugabo ico mugomba kumva cyo nuko atari bihe byiza bunyaje igihugu iyo kibayemo intambara cyangwa ikabamwo tameze neza imvururu muri make gatuvuga imvururu no kuvuga ko wowe umunyamahanga wowe mwene gihugu waho hantu nukuri ibibaho biragukorako uwo biraba utobiraba ari abantu bakuru bavuga ngo politike sinziza ngo Jesse yakamire no kumenya bya politike politike n'ubuzima bwa misi yose biragoye nawo bihungire ushaka kureke kubiraba mbwa byo birakuraba kandi bizanye byiza biragushikako bizanye nibibi nazo nyine biragushikako donc naho kubikwepera n'ubuzima rero abariyo mwicunge mubonye byo bahitana no kuraba mu kwepe nta kundi muzorondera ahandi cyangwa muzosubirayo byamaze gutora inzira mugabo iryo tangazo rye ryanteye ubwoba n'ababishi ryanteye ubwoba so nuko reka ndabavugirize iyi video y'uno mugabo. Jeshi la Polisi Tanzania limepata taarifa za watu ambao sio raia wa Tanzania kuwa wameingia nchini kwa njia zisizo rasmi kwa nia ya kufanya uhalifu ikiwepo vurugu. Watu hao wanajifanya kuwa wanafanya shughuli mbalimbali ikiwepo bodaboda. Taarifa zinasema watu hao wapo katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Songwe na mikoa mingineyo. Wakati jeshi la polisi linaendelea kuwafuatilia ili kuwachukulia hatua kali kwa mujibu wa sheria, mwananchi yoyote ambaye amempangisha au anaishi na raia yoyote wa kigeni asiyefahamika na anafanya shughuli gani na mienendo yake ni ya kutia mashaka, atoe taarifa haraka sana kwa viongozi wa serikali za mitaa, wakuu wa vituo vya polisi, wakuu wa polisi wa wilaya, makamanda wa polisi mikoa, au atoe taarifa kwa kupiga simu kupitia namba 0699 998899. Asipotoa taarifa na watu hao wakikutwa nyumbani kwake au kwenye biashara yake, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Jeshi la polisi linaendelea kuhakikishia wananchi kuwa kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea kuhakikisha taifa letu linaendelea kuwa salama na lenye amani.